Imuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, muritegereze ifigiye n'ibindi biti vyose, iyo bitotahaye mu kuvyihweza muca mumenya ko iremba riri hafi. Niko kuko nimwabona ivyo bishitse muramenye ko ubwami bw'Imana buri hafi. Nukuri ndababariye urugwaruka ntiruzohera ivyo vyose bitaraba. Ijuru n'isi bizozimangana, ariko amajambo yanje ntazohera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ijuru n'isi bizozimangana, ariko amajambo yanje ntazohera. Mu gusozera ino nkuru nziza twumvise muri iki gisomwa, turumvise ingene Yezu muri iri jambo, ijuru n'isi bizozimangana ariko amajambo yanje ntazohera, abaye nk'uduhaye urupfunguruzo rwo gushobora kumenya aho twokura umuco, aho twokura inguvu zo kurinda ibihe bitoroshe vy'amageragezwa yo mu bihe vy'imperuka abura amaza y'umukama mu buninahazwa. Yezu nubwo atavuga neza itariki umwaka ahazogarukira mu buninahazwa, aratumenyesha ibimenyetso bishobora kutwereka yuko ariko araza mu buninahazwa. Aranatubwirana cane cane afatiye kubishika mu buzima bwacu, ingene imbere yuko aza hazoba ibintu biteye ubwoba, ariko agaheza akagira ati, kuzoba yagumije amajambo yanje ivyo birahera, ariko amajambo yanje kuko adahera azoheza abajabukane mu buninahazwa bw'Imana. Nta kindi rero gishobora kudufasha nugira nti kurinda kuronkamwo umuco neza muri ibi bihe usanga, kuko ibihe vya nyuma vyaratanguye. Ibihe vya nyuma usanga birimwo amageragezwa menshi, cane cane kugomba kugendera kw'ijambo rya Yezu Kristo. Nta muntu ashobora kubirinda ngo bijabukemwo neza, bijabuke neza agihagaze neza mu Mana, adashimye kwishimikiza ijambo ry'Imana. Kuko kwishimikiza ijambo ry'Imana no kwishimikiza Yezu Kristo wenyene. Ijambo yarigize umuntu abana natwe, aguma yigira umwe natwe mu bubasha bw'ijambo ryiwe, akaboneraho kuturemesha, kudukomeza no kutujabutsa ibihe bitoroshe kugira ngo ntibiduhitane, kuko nawe nyene ashaka kudukiza, adushakira ubukiriro bw'amaho, kandi nawe nyene ashima yuko amaraso yiwe yopfusa, amaraso yaduseseye. Mu gisomwa ca mbere bagarutse ku mvugo shushanyo nyinshi zitwibutsa ingene n'ivyo yanzoka shetani iracakorera mu bantu, ariko ifise igihe gito, kuko bizobohwa igatwabwa mu gisumanyenzi ngo imyaka 1000 yose. Bakuvuga imyaka myinshi, umwanya ifise wo gukora ni muto cyane ugereranije n'umwanya izobiboshwe itakibasha gukora. Murumva yuko uwo mwanya itazoba ikidukoreramo, ikorera hagati yacu, nuko tuzoba twamaze gushika mu buninahazwa bw'Imana. Harimwo ugomba kutubwira ingene umwanya w'inyoshambi ibyaha mageragezwa ni muto cyane, kandi ntacuvuze uravye umwanya w'intsinzi y'Imana ku buzima bw'abantu, uguhoraho mu buninahazwa bw'Imana. Aha n'amajambo y'Imana bagomba kuturemesha, kugira ngo nivyo mbere sinzi ko murabibona, ku muntu ariko arababara, ariko arageragezwa, ariko arushwa nabi, umwanya umengo uba muremure gusumvya. Sinzi ko murabibona.
ndabona nk'iyo nabuze agatiro mu ijoro ko ndapanga amadosiye mu mutwe, umenga ijoro ntirihera ariko ntiyubwire igihe uri mu vyiza ukamenga ahubwo umwanya uranyarutse guhera, nico twita kandi le temps psychologique. Ahubwo rero kubw'ivy'intsinzi y'Imana hoho, intsinzi y'Imana ubuhigwe n'ubunazwa bwayo ibidahera, ahubwo mbere ibitugerageza, ibitubabaza, ibitwosha nabi, ibigomba kuduhushisha inzira bifise umwanya muto kandi vyaratsinzwe. Nivyo iki gisomwa ca mbere kitumenyesha ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande mugabo, naho Imana yadutegekanirije intsinzi yayo mu mwana wa Yesu Kristo, ni intsinzi kandi itavuga yuko umenga Imana yiha umuntu avyanka canke avyemera. Oya, n'umuntu aheza akakira Yesu Kristo n'intsinzi yiwe mu mwidegemvyo we no mu rukundo rwiwe. Kuko mwumvise yuko ngo hazi igihe ngo uwo mwana w'Imana yicaye ku ntebe, ngo abapfuye bose bakazuka bagacibwa urubanza imbere yiwe. Hamwe tuvuga mu kwemera, azoza agaruka mu inahazwa ngo aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Urubanza iyo turuvuze nivyo ruraterwa uko mwese agira ati mbe yemera uzogenda gute. Anigiye naje muravuga nti umunsi yeza azoncira urubanza zomusaba cishirize mwati babantu bo kwi radio bose ubanze ubigize uruncire turi babiri gusa. So kuvuga mbere yuko umenga n'urubanza rwo kuduhezayo, ariko urubanza rushingiye mu kungene Imana idufata au sérieux. Imana yadufata nk'abantu bari responsable, iradufata nk'abantu bazi neza iciza n'ikibi, yahaye umuco wayo, yahaye ibyiza vyayo, mugabo igashima yuko umwe wese aheza akamenya ingene abikoresha mu cyubahiro afitiye Imana n'umuneze y'ubuzima bwiwe n'ubw'abandi. Bigomba kuvuga yuko ubuzima bwacu si ubwo gufyinatako, n'ubwo kwitwararika neza tukamenya ingene tubugenza muri aka kanya Imana ibiduhaye ko guca muri ino si y'abazima. Kuko hazoza igihe umwe wese agatanga raporo ya nyuma imbere y'Umukama. Ariko kandi ntituvyibagire, nubwo urwo rubanza ruhari, n'urubanza kubanse kwakira ukuboko Imana ibaha. Kuko Imana naho ica urubanza ntikihinduka ngo iki kumucamanza, wa mucamanza umwe atakigongwe. Uko yamye niko yama, kandi niko tuzoyisanga imbere yacu. Ku muntu ahubwo yamenye kwakira iyo nkuru nziza, nico gituma Yesu yaje ku isi kugira ngo adukize urubanza twiremeka rw'ivyaha vyacu, bube gito bwacu, gukoresha nabi umwidegemvyo wacu n'urukundo Imana iba yaraduhaye, tukavyonona tugasanga turiko twebwe nyene turiremeka urubanza n'amahano yabo. Umukama aracari ku ngoma. Mbere ngo bamwe ngo Yohana abona akabita ngo aberesheje ngo impuzu zabo ngo amaraso y'umwagazi. Aberesheje impuzu zabo amaraso y'umwagazi, ni kuvuga ko zari zicafuye. Twese ninde yogira ati nta kacafu mfise, jewe nemereye nka Bikira Mariya? Ninde bivuga? Jewe nasanga atagicumuro, jewe nta caha. Hari bamwe iyo baje kwirega hano bavuga gutyo, navuga ni abantu bazi ko shitani yabateye. Hakuza kwirega kamenga baje guhayira patiri ubwiza bwa pati, jewe sicumura. Bane baje gukora iki? N'abana bantirimutsa, ni bana kabantirimutsa. None wewe igira amahoro, urumva wewe ko ari sawa? Kweresha impuzu zacu amaraso y'umwagazi. Ya mpuzu y'ibatisimo hari igihe bishika igatosekara kubera umuntu akiri mu ntambara, akiri mu rugamba rwa hano ku isi, ariko
ko uyu nyene azoducira urubanza atari umurosi azi neza yuko yaje gucungura abantu, kandi icungurwa yabazaniye ko ribandanya mu gihe ritarasozerwa. Yaradusigiye uburyo bw'ukungene muri iryo cungurwa nyene mu maraso yaducunguyemwo, ingene twoza turagaruka tukaza turamesura kagahuzu k'ubugeni kamwe tuzoserukana ku meza y'umwagazi, tukaza turakamesura mu maraso yiwe, tukaza turagaruka mu mbabazi ziwe, akatwuhagira, akadusiga bushasha, akatuvura kugira ngo uyu mugwanizi twumvise ya nzoka ntihave twizizira mu bibi vyayo n'ingeso zayo, gutyo akaguma tugira abashasha kugira ngo tubegwe no kwinjira muri iri juru rishasha n'isi shasha Yohani yabonye, kwinjira muri Yerusalemu shasha, kwitora neza, tugaheza tukamesura agahuzu kacu mu maraso y'umwagazi mu kigongo cy'Imana. Ariko kandi tugaruke neza mu kwakira neza ico gikorwa cy'ayo maraso y'umukama aguma adushira mu gihagararo c'abashobora kuzosangira n'umwagazi igihe uzogaruka mu bunirahazwa. Iyo tuvuze kwakira ico gikorwa c'amaraso y'umwagazi, nivyo turabonamwo wa mwanya tugenda mu cemerezo. Ujya mwanya nico tugaheza tugaca bugufi, kuko ubwa mbere twigaye kwari kugira ngo n'igihe tugenda kwakira ikigongwe c'Imana kikatuhagira, ntitwave tugwa mu mutego wo gusanga umenga tusigaye tucakira umenga ni ikintu duhitanisha ku nzira. Umuntu atiteguye, atabanje kureka ngo uru rubanza ruzoba ku munsi w'imperuka aba ararutwara uyu munsi w'ubuzima bwiwe, akagwiyerekeza ko kugira ngo mukuru bamwo agifise akanya k'ikigongwe ashobore kugenda gusaba imbabazi umukama, ashobore kuba ari mu gihagararo c'uko igihe umucamanza azogaruka mu buninahazwa azomusanga rwa rubanza amenyeshejwe hakiri kare yaramaze kugwitegurira. Dusabira umukama kugira ngo ukutuza ku meza y'umwagazi aze aradukomeza muri iyo ntumbero, ubuzima bwacu bwose tugume tubwumva nk'ugufata iyo nzira ijana muri Yerusalemu yo mwijuru, Yerusalemu shasha nifuza kuzobona mwese mugandagajeyo ariyo muri, kandi ngira ngo tubwe tuzoshikayo. Nawe usinabereye patiri ubusa. N'imiburiburi nobura ibindi byose ibihinda byo muri inosi birashaka biburi, mugabaho Yerusalemu shasha yo mwijuru sinze ndayiburi, kandi namwebwe tuze duhurireyo tugire Kristo.